nitwa Manirakiza Eric, bakaba bakunda kuntazira Eric Gym, izina ryavuye kuri Gym Tonic. Nkaba nkorera ngaha kuri Eric Gym Club Avenue de la RDC. Murabona ko dufatanye na ambassade ya Congo. Ndahamaze igihe c'imyaka indwi niyo maze ngaha. Rero ahantu bamaze kubamenyera ibyo dukora. Ni Gym Tonic, irafise iminsi yayo. Hama doje gukora hits, nibaza ko mwayifashe amasanamu. Turakora vendredi ico bita step n'ama elastique kuri musculation. Hama turafise n'agasare ka mini gym, sinzi ko mwakabonye, ako bita ibyo bita bodybuilding. Ndafise diplôme ya Institut d'éducation physique et sportive, nagize licence muri IEPS, kuba ko ndabifitiye impamyabushobozi. Hama ndafise experience, d'après les vidéos mwabonye niko ndakora, ndafise experience ihagije kuko ibinda birimo depuis 2007, umunsi turi 2015, mba ndamaze imyaka itari mike. Hama ndafise n'ama certificat. Ni ukuvuga ko umwuga maze mu gihe kitari gito kandi ndawumetriza cyane gose. Ubwana bwanje nakuze ngira sport, nyonga ikinga cyane. Hama narakunda business, natanguye kunyonga ikinga niga primaire, ndangura ibitoke mu misozi. Munyuma ndacuruza amata niga primaire, nyonga ikinga. Kuvuga amaguru yanje ngaha naho yabona nasanzwe fise amaguru akomeye cyane gose. Kuvuga natangura kwikinga ngeze 7e nce mu athlete, naciye ibikombe bitari bike mu ngagara, niga mu ngagara. Munyuma nagiye Igitega, hama nagira amakursi de fond. Imyaka ngezemo naho ntoyivugira ngaha, no munsi ndacafise endurance. Nibaza ko mu jeune wa 18 ans kuntanga ivyo mugora cyane. Sport ari ambition, nayikunda cyane. Ndoto zanje ndashima Imana ko nashoboye kuzishikako. N'imiburi buri umuntu atuma aguma muri sport imwe yamaze kumva iyindi sport. Ni sport umwana wa 12 ans ashobora kuza muri Gym Tonic agaherekeza umuvyeyi wiwe, biraryoha cyane kuko amaze kugera mu zabukuru bireza bikamufasha. Rero Gym Tonic ni sport yo ku myaka yose wa 12 ans araza agakora. Ariko nshaka gusura ahantu hamwe, nshaka guhimiriza abantu bamaze gushika muri 18 ans et plus. Umunsi kaminuza zihera a 20 ans, a 21 ans. Rero umaze kumenya ibanga rya sport ukayitangura ku myaka mike, no kuvuga yuko ntusubira kwiheba, ntusubira kuzura uratanga y'amahezo avuga ngo nabuze umwanya, abashitsi bangendeye ibi na biriya. Wocubona ko sport ari priority, hama ugaheza ugakingira amagara yawe. Uyu munsi ikibazo dufise abantu barivuza ntibikingira, aruke kwivuza bizimvye aho kwikingira birazimbutse. Shaka guhamagarira abantu cyane gose bijukire sport, ubona ko maladie chronique zagwiriye. Aro sport bita Gym Tonic niyo yampaye izina Eric Gym. Iyo sport gushaka kuri isaha yacari ya mbere kuko ifise abakiriya benshi cyane. Isara ubona ngaha iba yuzuye abakiriya 100 canke barenga. Umunsi niko turi mu ngwane n'ibitoro mugabo bafise abantu benshi cyane muri Gym Tonic. Iba lundi 18h, mercredi 18h, vendredi ni Gym Tonic mbwa turagira step muri 18h, samedi kaciba 11h. Nongere mbwira abantu yuko iyo habaye iminsi mikuru yose amakonje muri leta, sport iba saa 5. Ari abantu baza ku mugoroba bagasanga twugaye ko abarundi mico yacu ku mugoroba iyo habaye konje cyo tuja kunywa gacupa. Rero iyo ni ntumbero ya mbere ya Gym Tonic. Abakunda Gym Tonic ubu bari yarinya bakaza iminsi ya Gym Tonic. Hariho cyo bita hits, high intensity interval training. Muncamake ni entraînement par intervalle. Ni dojeje gukora mwafashe video. Abajene nibo basigaye bayifrekana cyane ko bumva ireponda ku membre spécifique. C'est un peu de musculation, mais sans matériel. Mwabonye ko dukora abdos n'ibiki byose. Hakaba n'indi style ya vendredi step aho dukoresha ama elastique. Hakaba rero n'agasare ka minisa ka bodybuilding. Umunsi rero iyo ntumbero umwese aza aho yumva aryohewe.
ushatse uraza muri gym, ushatse uraza muri hit, ushatse uraza muri body canke muri step, umwese waragukiwe. Ego urumva abantu baramenya ibanga yo kwirinda imvune. Musanzwe nka jewe ndi mu pedagogue, ndi umwigisha kandi nkaba naravyize, ndakunda kugira echauffement ndende cyane. Mbega echauffement ndende imaziki? Urumva echauffement ndende bwa mbere objectif ya echauffement irevera système cardiovasculaire. No kuvuga uko waje uvuye mu nduga cyangwa uvuye mu biro gashika ngaha, umutima nturi kuratera kuri ritme iri normal. Mugabo umaze gutangura kwirukanga buke buke kwagera echauffement, umutima utangura kuzuratera. Plus uduza intensité, plus palpitation, umutima igendera hinduka. Cyo bita fréquence cardiaque. No kuvuga yuko irevera système cardiovasculaire. Hariho les articulations. Bavyita kuri lubrifier articulation parce que l'articulation ni ikintu kimereye n'abantu umunsi. No kuvuga iyo ugize echauffement ndende, ikintu bita ama disque intervertebral muri bassin, ntaheza ngo abe touché. Mu mavi iyo twita ama ligament latéraux ntibatushe, les chevilles ziraheza zikoroherwa. Muri ico gihe ama problème articulaire ntasubira kuhaba yo ugize echauffement ndende. No kuvuga echauffement abahinga bavuga ko ari ikintu kiri incontournable. Ni ikintu abantu bakwiye kuba cyane bagikora. Nico gituma rero jewe akabijya ni echauffement ndende nkoresha, biratuma abantu bamererwa neza. Naganda babwire yuko programme mfise muri iyi minsi ni programme ya coaching le style alimentaire. En fait ngira coaching mu bintu byo gufungura kuko uyu munsi abantu barasha bahenda bababwira ngo gira sport mugabanuke. Naganda babwire yuko ibica mu kanwa ari byo bitwica cyane cyane. Musanzwe iyo ugize sport hagabanuka ibice 25%. No kuvuga ibice 70% ni ibintu bica mu kanwa kacu. Uyu munsi ngira coaching muri style alimentaire. Abantu bamenye ibyo bategerezwa gufungura. Abantu bamenye protocole y'ibintu byabo bafungura. Par exemple, abantu barakubwira ngo karibu ku meza, ugafungura bashaka guha ivyamwa. Ivyamwa niba birenze ku byo bafunguye, ivyamwa barabitangutse. Iyo ni style alimentaire abantu tuza kumenya. Uyu munsi abantu bakubwira ngo amazi yo mu gatondo ngo ni meza. None ari meza, ni meza kubera iki? Ivyo ndiko ndigisha yuko amazi iyo yanyoye mu gatondo anettoie les organes. Exemple, ugiye muri petit besoin urazana ibintu binuka bitanyuye amazi. Ariko iyo unyoye amazi usanga ama urine yawe yera. Bikwereka ko wamaze kunettoya bwa mbere amafyigo n'izindi organe wamaze kunettoya. Iyo byose rero ndiko ndigisha abantu. Apana ko babivuga gutyo wowe mugabo ndabigisha ingene babikoresha. Rero uyu munsi ndiko mviza beaucoup plus les résultats. Ko abantu bakonda, abantu ndabiza ku bantu bashaka amatayi. Hari abantu baje batagira ibisusu, n'abantu batabivuga. Umunsi bariko barabigira kubera iki? Ndabakoresha bagira amatayi bifuza. Rero uyu munsi ndiko ndakorera ibiro by'abantu biko birakoroka, ndiko ndaha amatayi abantu bifuza bafise umwete kugira ngo babikore. Les débutants hariho ibintu biri spécifique parce que bivana n'icuri kurarondera. Iyo uje muri gym tonique hoho uramenyera mu bandi kuko ari sport ya benshi. Mugabo iyo ushaka yuko tugukurikirana turafise ingene tugutanguza. Umudebutant arafise exercice ziwe akora, hama plus abandanya amenyera turamwongera ibyo akora. Recharge. Umunsi rero abantu bashaka entraînement personnel cyangwa coaching personnel, nawe ndabahaye kaze baze tubafashe muri iyi salle, turafasha ibintu byinshi cyane. Bwa mbere jewe sport yanje la visa l'endurance. Hari ibintu twita les capacités biomotrices ku muntu. Muri izo capacités biomotrices, j'ai beaucoup plus l'endurance. Umuntu yagira ngaha d'une façon régulière, ashaka kwipima agenda kwikoresha. Umuntu akakubwira ati je nahora niruka kwikoresha nkaruhuka gatatu. Ati mbwa kuva ngize sport kwa Eric Gym, simpagarara ngeze kuri portail. Ico ni ikintu témoignage vivant iyo wabikoze aje kuvyivugira wenyene. Rero yewe aussi la coordination mu capacité biomotrice, umuntu gasanga ari coordonné atari coordonné, kandi ivyo no mu buzima bwa misi yose birakora. No kuvuga mu capacité biomotrice ya l'endurance, ya la vitesse, ya la coordination, byose urabiganya kwa Eric Gym. Dukoresha ibikoresho bisanzwe. Ugiye muri bodybuilding uraronka ibyo wifuza. Amadevelope couché mwabonye amadevelope couché, mwabonye amapoids atandukanye, mwabonye tapirura. Mugabo uje ngaha arige dukoresha inkoni table stick cyangwa gym stick. Izo ni inkoni, abufise inkoni nizo bita ama stick. Turakoresha les petits kindu z'inkumazi yonye hari hanze twakoresha umunsi, mugabo tuzikoresha dukoresha amaboko.
rero ibindi navyo ni sport facile, ni sport sans matériel kandi urakora cyane gose gusumba. Kubakurikirana hariho ubusanzwe abantu bazana n'ama objectif atandukanye. Hari abaza bashaka gutakaza ibiro, abo turabakurikirana ku buryo bw'umwihariko cyane, bashaka turabashira ku ma group WhatsApp bakavugiraho bakavuga ibabakiye tukaza tukabafasha. N'abandi bantu baza muri sport bafite ama objectif atandukanye, je nzogira sport maye nifata uko nahora nifata, mugabo umuntu wese aje atubwira ko akeneye programme ariyo gutakaza ibiro, ariyo kugira amataye, ariyo kugira ngo aronke develop les qualités biomotrices, wese turamufasha kuko aratwitura akavuga ati je kimbabaje niki, twese tukamukurikirana. Devise yanje muramvuga ngo never give up. Umukiriya ndamubwira nti don't give up, ariko arakora. Ni ukuvuga la fatigue chez moi n'existe pas, kuko ku ruhande d'abord ni mu mutwe. Donc umuntu ndamumotiva gukora agaheza séance. Iyo mbona bikora mugora ndamwegera nkamwereka version ya kabiri, iyo version ya mbere amunaniye. Donc abakiriya banje bafite motivation kuko ndabama hafi, iyo ndiko ndakoresha wabonye ko nca hagati mu mirongo nkabaraba ko bariko barakora ibyo naberetse. Donc bari motive cyane, ukuvuga ndamufasha kuva mu ntango gushika kwiherezo. Mugabo umukiriya bwa mbere arifasha kuko jewe ngiye gufasha utabishaka biheza bikagorana, ariko bwa mbere wonye arifasha muri akaza afite objectif target yiwe kugira ngo goal yiwe arondera ayishikeko, nanje nkaca ndamufashiriza aho nyene bica binyarura cyane. Turafise amatemoyage abona kubera nakubwiye yuko hari abambere bamaze gutakaza ibiro byinshi cyane. Nimwaza tuzobabereka bagete temoyage ku mateleviziyo canke radio zanyu, abona bashobora kwivugira abo nyene. N'abandi benshi temoyage ziri ngaho abantu benshi nyinshi cyane bakubwira les bienfaits za sport, kandi abo bantu bari très très régulier, isaha n'isaha bo muri salle de gym, numva ko bari motive. Urumva hariho mentalite burundeze, iyo nagiye kwiga sport ndayizi, yuko umuntu yizi iki adashobora gutera imbere. Tuba tubona abantu batora amadroit ama economie mu medicine, niho ucugura imodoka hano niho ubaka inzu. Ibambeho je nize sport, ibyo bintu byose ndabifise, kuvuga yuko umwuga nta mwuga udakiza atari uwo kuroga, kuvuga yuko umuntu wese akoze umwuga akawukora awukunda kandi afise vision arashaka kuri target yiwe. Je ngira cyo ntagera n'indege, mugabo ibindi byose ndabifise byo. Mugabo ikintu niratanira amagara meza, kuko uyu munsi mpema neza ngira n'ibyo ntafise nzobironka hanyuma kuko mfise amagara meza. Umva nize vyiza, nize sport, ikimpama heri kimwe n'amagara meza. Haba umuntu afise amahirwe nka jewe, ahubwo uwo mwuga nibagende abatariga YPS les jeunes ndabamotive je kwiga YPS bure, ishure ryiza cyane. Uyu munsi aba jeune nibo nkunda kuvuga cyane. Umuntu araheza kaminuza afise vision yuko niyakorera amafaranga azoca yihica ashaka. A 26 à 27 ans atangwe kuronka amahera yamaze kuyafata neza, agatangura kwigurira brochette, atangura kwigurira inzoga ashaka cyangwa aterama n'abandi. Yatangura kubona atagifunga ishati ibifungo bica bivamwo, yatangura kubona atagisobeka canke wa mukobwa yamukunda atakumubwira turashisha, aratangura kuza muri salle de gym. None baba barindira iki ngo bazogira sport hakirikare? Ahubwo nufupfa ko amafaranga duhenda, ahubwo amafaranga nitumye kwantretenir imibiri yacu. Rero je ndahamagara beaucoup plus les jeunes, kuko je mbiza l'entretien kuza gukora sport hakirikare bayikunde. Yego ngo biraruhisha, nta nakimwe kitaruhisha, n'ubuzima kwa buraruhisha, hama bantretena amagara yabo. Abajene benshi baramaze kumererwa nabi kuko izi ngwara chronique hari abazivukana urabizi, nibaze bikingire, nibaze bivuze kuko sport ni nziza cyane.